Yesu abwira abantu ishengero yari rikoranye n'abigishwa biwe barimwo arababwira ngo ariko muze mubanze mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana acarongera ko isezerano rivuga ngo niho ibindi vyose muzovyongerwa. Ibintu bihambaye nukwitwararika ubwami bw'Imana, mubwitwararike muremye, murondera ivy'ubwami bw'Imana muremye, ibindi vyose muzovyongerwa. Iryo si isezerano. Turabizi isezerano yuko vyo mu mubiri tuzovyongerwa, bizodukurikira, ni inyongera. Nitwitwararika ibikorwa vy'Imana nuhangayike, niwaja mu bikorwa vy'Imana ntugire ubwoba, kora. Turafise isezerano kandi iri ukwiye kurimenya. Utarimenye ucuvuga ngo oyaye sinokorera Imana, wasonza rimwe uno munsi ugaca wibaza ati noneho karabaye. Urashobora gusonza uno munsi Imana yanabiretse bikagenda uko, ariko ugumana isezerano rivuga ngo ibindi vyose tuzovyongerwa. Ejo ushobora kongerwa umurengera, ukaronka ibiguhagije, ukaronka n'ivyuha kw'abandi. Intumwa Paulo nawe yararemesheje abi Filipi mu gice cya 4 umurongo wa 19 arabaremesha n'ijambo rivuga ngo kandi Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose nk'uko itunga ry'ubwiza ryayo riri ryo muri Kristo Yesu. Imana yayindi yanyigishije guhaga, ikanyigisha gusonza, ikanyigisha kubumbwa n'ivyo mfise, iyi Imana yanje izobamara ubukene bwose. Rega iryo ni isezerano. Niwabona umengo biracanganye ubuze ivy'uryo ubuze ivy'ukoresha, uze wibuke ko Paulo yaremesheje abi Filipi arababwira ngo Imana yanje izobamara ubukene bwose, kandi nanje Imana yanje izobamara ubukene bwose. Haleluya. Nk'uko itunga ryayo riri ryo muri Kristo Yesu, ibicisha muri Kristo Yesu. Ibi rero n'amasezerano y'abakiriye Yesu, kuko n'itunga ryo muri Kristo Yesu. Haleluya. Izobamara ubukene bwose. Ibi vyose Paulo yabibwira aba bantu bi Filipi, naho nyene hari mu ntumbero yo kugira ngo babeho mu buzima bwo kubaho kwa misi yose baremye. Turafise amasezerano yo mu buzima bwa misi kugira ngo tureme, turindire wa musi wo kuzoza kubana niyo Mana yacu turemye, dutuje, tudahagaritse imitima. Haleluya. Kandi Paulo ni yababwira ibizobabeshaho gusa. Paulo yashaka no kubabwira yuko bazoronka ibibabeshaho, ariko bakaronka nibifasha abandi. Buryo umunyamugisha nyamugisha arahezagirwa hanyuma agaca bafasha abandi. Rero ni wanabironka nuzu vyigungane, hezagirwa. Imana yanje izokumara ubukene bwose, ariko uzuheko n'abandi. Imana iratanga umusesekara kugira ngo duce dusangira n'abandi.